Ndasubiriye kwa kaze mwe Barundi namwe Barundi kazi tubana makuru y'imganiro bya misi yose tubashikiriza kumuresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV nimbonesha kure imwe rudende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi mbonesha kure. Ndabaye kaze rero mwe Barundi namwe Barundi kazi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose n'amakuru abarundi baba baranyegejwe haba mu nkino haba mu ndero haba muri politike haba mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ngaha mu makungu ndetse n'ijya nino hatandukanye. Muri aya masaha rero dore zimwe mu ngingo nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko turanyarukira ngaha mu Burundi. Kibira kuri ubu ngubu irafashwe, igitero kirateye. Namakuru rero duhawe n'amasoko yacu kubimaze kubera mu Kibira bivuga ko rero hoba hari abasoda binjiye mu kinyegero ndetse baciye batanguza intambara mu Burundi. Ni nyuma yuko rero umukuru w'igihugu Burundi Evariste Ndayishimiye atangaje ko ngo azotera ibitero bitandukanye mu Rwanda. Ni nyuma yuko kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agabishije avuga ko agiye gucungera umutekano wiwe ndetse n'uw'abanyagihugu b'u Burundi. Ibi rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabishikirije ubwo yagenderaga abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo, aho yabasiguriye ko ngo nta wundi mwasi u Burundi bufise atari umunyarwanda. Aha rero yabishikirije acavuga ko ngo u Burundi bwiteguriye gutanga isomo rikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubwo yagenderaga iyo ntara yashikirije abanyagihugu ba Kirundo ko ngo batazokwemera gupfa nk'intungwa nk'uko yabigarutse ko mu majambo atandukanye. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ubwo yahuraga n'intumwa nabwo nyene yahuraga no mu nama n'abahagariye ibihugu byabo n'amareta mu Burundi, yashikirije amajambo ateye ubwoba ubwo yashimikiraga ku ngingo yuko umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo izoca irimo nyene ingwano, ngo ko intambara ishobora kuva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igaca ijabuka mu Burundi. Yashimikiye kuri iyo ngingo rero acavuga ko agiye gucungera umutekano w'igihugu cy'u Burundi n'abanyagihugu b'u Burundi, aho ndetse yanasiguye ko ngo batazokwemera gupfa nk'intungwa nk'uko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biriko birabagendera. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagiye gufatikanya n'igisoda ca Kongo FARDC guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho M23. Rero mu makuru twahawe n'amasoko yacu nyuma yuko ingabo z'u Burundi bivuga ko mu gitero cagabwe muri Kongo mu ntara ya Bukavu ubwo nyene ubugwa M23 wari mu birori n'abanyagihugu b'abakongomani ngaho Bukavu. Amakuru twahawe n'amasoko yacu bivuga ko ngo igisoda cy'u Burundi arico ngo coba carashe cateye grenade yahitanye abantu bashika 11 abandi bashika kuri 65 barahakomerekera. Mukuru twatahojwe n'amasoko yacu nk'uko umuvugizi wa M23 mu bya gisoda ariwe Liyetona Wiringoma yasiguye ko Colonel Wiringoma yasiguye ko ngo ubu M23 ihagaze magabo kandi izohorera abanyagihugu. Amatwi adusumira avuga ko kuri ubu ngubu M23 yaba yamaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ndetse ngo nayo yoba igiye kwihora muri nyuma yuko rero abanyagihugu ba Kongo baseze ubuzima mu migwano yabere mu gitero nyene ngo cyagabwe i Bukavu. M23 rero irishikiye mu Burundi itanguje intambara kuri ubu ngubu, ni intambara iteye ubwoba ngaha mu Burundi. Ibi rero bibaye mu gihe kandi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nayo ibandanya kubamo intambara kandi M23 yasiguye ko mu minsi itarambiranye iraza kuba yamaze gufata Uvira ndetse na Fizi. Ibi rero birasha bishira kuba Uburundi nabwo ubwoba bugiye gufatwa kandi intambara izoca ayinjira mu Burundi nkuko nubundi abarabira hafi ibya politike ndetse n'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'abahinga mu bya politike ngaha mu karere k'ibiyaga binini babigaruka ko bakavuga ko intambara izoca iva muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo igaca yinjira mu Burundi. Ibi biruko kandi mu gihe abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo babandanya bahungira mu gihugu cy'u Burundi, aho rero impunzi zishika ku 42,000 z'abakongomani arizo zaba zimaze gushika mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
ni mu gihe kandi abasoda bashike kuri majana 890 b'abakongomani bari bahunze igihugu cabo baciga mu Burundi. Sibo bonyene rero kuko hari n'abapolisi bashiga ku 2100 bari bashitse mu Burundi, gusa amatwa dusumira atubara ko kuri ubu bamaze gusubizwa mu gihugu cabo c'amavuko ca Kongo kandi ku bushake. Nyuma yuko rero igisoda ca Republika y'u Burundi FDNB cagirijwe ko arico cagavye igitero kuba Kongomani bari i Bukavu ndetse no mu gutwaje rwanisho M23, maze abatari bake bakasiga ubuzima abandi bakahakomerekera. Kuri ubu rero M23 yasohoye itangazo igabisha leta y'u Burundi ibarira ko nayo igiye gutanguza igitero ku Burundi kandi byihuta cyane. Bivuga ko rero nayo M23 izohorera abakongomani basize ubuzima mu gitero ngo coba cagabwe n'igisoda c'u Burundi FDNB ngaho nyene mu ntara ya Bukavu. Tubandanirije amakuru n'ubundi kubiko biravugwa ngaha mu makungu. Ibisasu byahitanye abantu 11 abandi bagera kuri 65 barakomereka i Bukavu. Si biravugwa ko rero ngo coba atari igisoda ca Republika y'u Burundi ngo coba cakoze ibi ngibi, bikaba rero bisigurwa n'umuvugizi w'ishoda c'u Burundi Gaspari Baratuza. Muri rya koraniro rero ngo ryahuza umuhari wa M23 n'abene gihugu bibukavu kuri wa 27 Ruhuma 2025 kugira babereke indongozi shasha. Mu nyuma ngo hakaba rero haturitse ibisasu, kugeza ubu abantu 11 nibo bamaze kuba bahasize ubuzima, aho abacika 65 nabo bahakomerekeye. Umugwa M23 ubicishije ku rubuga rwa X ruzwi nka Twitter bemeza ko abasirikare bateye muri ico kibanza ari abasirikare b'u Burundi. Ivyo rero umuvugizi w'isirikare c'u Burundi Gaspari Baratuza yamirira kure. General de Brigade Gaspari Baratuza avugira igisoda ca leta y'u Burundi FDNB yatanze umuco ngo ko atari igisirikare c'u Burundi ngo coba cagavye ivyo bitero nyene ngaho i Bukavu. Mu butumwa rero muri ico gisagara ca Bukavu buriko burahavugwa kuri ubu ngubu nuko ivyahangirikiye navyo ngo vyoba ari byinshi cane. Republika rero iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva yakwadukamo ingwano mu mpera z'umwaka 2021 ubwo umugwa M23 wongeraga kwadukana ingwano. Ibisagara bitari bikeyi biramaze gufatwa mu minwe n'umugwi twaje urwanisho M23. Republika rero iharanira intwaro rusange ya Kongo bayisabye kujya mu biganiro n'umugwi twaje urwanisho M23, gusa perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yamiriye kure iyi ngingo yari yafashwe n'ishirahamwe rya EAC. Gusa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yasiguye ko atazokwigera ajya mu biganiro n'umuhari witwaje intwaro wa M23. Gusa ku rundi ruhande kandi M23 nayo yavuze ko mu gihe Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo atazokwemera kujya mu biganiro izokwama ibandanya igaba ibitero mu mihinga itandukanye muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ushika ku maginga ya M23 iramaze gufata ibisagara bitandukanye muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nka Goma, tutibagiye Bukavu, ikibuga c'indege ca Kavumu, ndetse kuri ubu ngubu n'amatwa dusumira avuga ko M23 yo bagiye gufata Fizi ndetse na Uvira. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yagiriza Republika y'u Rwanda iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame nk'uko ariyo yaba ifatikanya n'umugwi twaje urwanisho wa M23 guhungabanya umutekano muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa leta y'u Rwanda irongowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame bahakana ibi birego byose bivuye inyuma, bagasigura ko ataho bahuriye na M23 yamiga ibitero muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR ndetse unahungabanya umutekano w'u Rwanda. Si byo nyine kandi uyu mugwi wa FDLR unavugwamo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994.
raporo z'impuguke za ONU kandi zigaragaza ukungene Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ifatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR haba mu kuronsa intwaro haba kandi kuwuha imfungurwa ndetse n'impuzu za gisoda n'ibindi byankenerwa igisoda ca FDLR cifatisha mu rugamba kugira ngo bafashe FARDC guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 ndetse no gushaka guhungabanya umutekano wa leta y'u Rwanda. M23 rero irongowe na Colonel Nanga isigura ko itazokwemera kwihanganira kubona abakongomani bama baburabuzwa kandi babuzwa uburenganzira na cane rero abo mu bwoko bw'abatutsi bari mu buseruko bwa Repubulika muri Kivu y'ubuseruko na cane abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urongoye rero ihuriro AFC ndetse na M23 Colonel Nanga asigura ko kuri ubu ngubu bo bagiye gukura ko ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi ngo kuko butubahiriza agateka k'abanyagihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amatwa dusumira rero mu ngwano zimaze iminsi zihuza umuhari wa M23 ndetse n'igisoda ca Kongo FARDC basigura ko kuri ubu ngubu hoba hari abasoda itsinzi bamaze kwihuza n'ihuriro rya AFC ngo bo bagiye guhangana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo irongowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ibi kandi biruko mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wewe afise inyota yo gushaka guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi kandi biruko mu gihe kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo barimo Moise Katumbi basigura ko bagiriye babarira Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ko kuba ashaka guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo atariyo ngingo onyamukuru ndetse bakanamusaba ko ngo ico atariko co gikenewe ahubwo bakwiriye kurondera umutekano w'abanyagihugu b'abakongomani. Reka rero mwe babanyi twabanaga mu kuri ibiganiro twabashikirizaga kuri no murenjeko yanyu mukunda cyane ariyo ya Isange TV. Ibiganiro vy'aya masaha tube tubisozereye ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagizweho makuru tuza kuba twatoherejwe n'amasoko yacu tuba twohereje mu mihingo itandukanye. Reka rero ntere yambu mwe mwese mwadukurikiraga muri mu bice bitandukanye mubandanye mugira ibihe byiza turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko ryari iteka n'umunezero ntangire by'uko twari kumwe namwe mu babanyi twabanaga mu kuri ibiganiro twariko turabashikiriza muri aya masaha.